Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye igihugu. Turabahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Aya ni amakuru mutoherezwa n'umugabo wamenyesha amakuru akorera nga mu gihugu cacu Burundi kandi avurwa muri politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ariko kuri ubu ngubu tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane turonse mwibanga ntangere nyuma yuko mu general akomeye ahejeje kudushikiriza inkuru iteye ubwoba kubiriko biraba ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko igihugu cacu Burundi coba kigira gisambuke. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko bivurwa yuko umukuru w'igihugu cacu Burundi yoba yarahawe ishano. Hari amakuru avurwa yuko abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu n'akandi karwi kuri ubu ngubu k'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Gushika ubu ikibanza umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobajanyemwo kuri ubu ntikiratahurwa. Ariko amasoko yacu aremeza amakuru akomeye cyane tugira ngo yose tuze kuyagaruka ku mwidonido ry'amakuru twabateguriye. Reka nsubire ndagukangurikira cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba turabikora akaniko karyo ndagusabe umanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona akazojya nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turi mu masaha y'ijoro kugira ngo turabe neza ibijanye n'ingene umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bajanywe aho azovurirwa, na cane ko ari mu ibanga rikomeye cyane abene igihugu kuri ubu ngubu ntihakenewe yuko botahura ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arageramiye nyuma y'ubuhanuzi wejeje iminsi itari mike y'ibwibonekeza ngaha mu Burundi. Gushika ubu biravugwa yuko umukuru w'igihugu arashobora kwitaba mu muremyi na cane natatabarwa kandi avurwe ngacire. Kari inkuru nziza yahejeje gushikiriza yuko umukuru w'igihugu cacu Burundi yoba agwaye nk'uko umuhisi Petero Nkurunziza nawe yoba yaragwaye. Ariko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu wehe burakomeye cyane kandi burafise ibintu bikomeye cyane. Gusa abasenga ni musenge kuko ibintu biraje gukomera cyane, turi buze kubigaruka ko mu masanamu ateye ubwoba n'amavideo yoba yarungikiwe umumenyesha makuru wacu w'umuhinga. Turi ku isaha z'ijoro kugira ngo dutororokanye amakuru akomeye cyane ariko araba nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye abene igihugu mwa mwaragiye munyegezwa. Reka nsubire rero nizere ko umerewe neza aho uherereye hose, abasenga musenge uko amagara y'umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arageramiwe. Biravugwa yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba yarahawe ishano n'ibihangange bitandukanye biri mu karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi. Mwarumvirije ko General Rengiyome Bunyoni nawe nyene wahoze ari umushikiranganje wa mbere vyaca vyumvikana yuko nawe yari mu mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu. Umushikiranganje wa mbere Gervais ko buca batazeranda kugarika ko rubo nawe yoba ari muri uyo mugambi. General Prime Niyongabo ijyanganye nga mu gihugu cacu Burundi kuri ubu naco nyene coba kiri muri uyu mugambi. Ibiriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba na cane ko umukuru w'igihugu atariko aratanga umuco ngo yereke abene igihugu ibiriko biraba. Ibi vyose biriko birakorwa mu ibanga rikomeye cyane, ariko umwe mu bagenerale bakomakomeye yatashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biragaragara yuko umukuru w'igihugu yoba ariko arashirwa mu muduga ushinzwe kuba ujana abantu. Abategetsi bakomakomeye uyu muduga ibihangange birawuze n'ibindi bitandukanye turi buze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Mu yandi majambo na ambulance kubw'amasoko yacu mu gisirikare biravugwa yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi yoba arungitswe ahantu hakomeye cyane kuri ubu hataramenyekana. Ariko turaza guheza iyi nkuru twumvirije imvo vyose n'ibiriko biraba ku mukuru w'igihugu c'u Burundi ibijanye n'amajambo akomeye cyane hejeje gushikirizwa. Umujenerali akomeye cyane aturungikiye amakuru turaza kuyatosora tuyabashitse ko yose muri iki kiganiro tugiye kugirana kuri Burundi News TV. Bibaye inyuma yuko ubuhanuzi buteye ubwoba bwaheza bwibonekeza mu gihugu c'u Burundi.
bica vyerekana yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi amagara yiwe agiramiwe ku mvo z'uko hibonekeje ubugambanyi mu bihangange bitandukanye. Yoba General Prime Niyongabo canke umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakoboce batazira Ndakugarika. Biravugwa yuko Ndakugarika yoba agiragirirwe nk'uko vyagiriye General Guillaume Bunyoni n'ibindi bitandukanye. Reka vyose nizere ko umerewe neza tubikurikirana kuri Burundi News TV. Turatangurira ku bijanye n'ubuhanuzi bwa Denis Bucumi inkuru nziza nyuma yuko ashikirije amajambo akomeye cyane ku bigiye gushikira umukuru w'igihugu, na cane ko yaravye urupfu rw'umugabo wiwe. Ibi vyose rero yabivuze mu majambo yiwe akomeye cyane tugira ngo tubashitse ko ido nido. Bikaba mu nyuma z'uko hari n'ubundi buhanuzi buhejeje iminsi itari mike y'ibwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose rero ni munyemerere tubibashitse ko mu makuru akomeye cyane adushikiye. Umugambi wo gutembagaza ubutegetsi kuri ubu ngubu vyoba biriko birakorwa ku mvo z'uko abenegihugu bataronka akaryo ko kuronka aya makuru. Ariko kurikira witonze urabe neza muganda kubwire ibintu biraje gukomera cyane ku magara y'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Nizere ko wahejije gupyonda ijambo sabone mu kanya turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru n'ayandi twabateguriye kubijanye n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka dutangurire ku buhanuzi bwa Denis Bucumi avuga ku mukuru w'igihugu cacu Burundi n'imvo zavyo vyose turaza kubigarukako. Yaganutse ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu. Vyose rero turaza kugaruka tubirabira hamwe mu buryo bw'idonido. Kuko ababwiye ko agira agende ngo buzura umubabaro mu mitima yabo. Arababwira ati ariko ni cyangombwa ni cyankenerwa yuko jewe ngenda. Ndashima Imana ko Yesu yadugijwe mu ijuru kubera Yesu arinze avuga ngo wenye nubwiwe akabivuga ngo ico babera ciza nuko yarazi inyungu tuzogira amaze gukugwa muri twebwe. Ico babera ciza nuko jewe ngenda, nagiye umwitsa ntazoza, nagiye umufasha ntazoza, nagiye ntimuzoronka umurongozi, nagiye ntimuzoronka umwigisha, nagiye ntimuzoronka umujanama. Kindi naco cyatuma avuga ngo ico baciza nuko ngenda. Nuko iyo atagenda hariho abatari gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Sinzi ko jewe nawe tuba twarashikiriwe. Yesu yari kuhakwigwa hose gahemu, yari kuhakwigwa, yari kuva hari Yerusalemu, nubwo yari kuzunguruka igihugu c'Abisirayeli hanyuma akazunguruka n'ahakikije hirya no hino. I Burundi yari gushikaho ryahari kugira ngo turonke ubutumwa bwiza, kuronka abamisiyonere akwiza hose ari karabatuma. Sinzi igihe twari gushikirirwa, ariko vyabaye vyiza ko Yesu yaduze hanyuma turonka mpwemu yera. Icambere abigishwa baca baramuhabwa, bahabwa kurinduka, kandi bahawe kurinduka banzika kuvuga ubutumwa bwiza. Bavuze ubutumwa bwiza bagenda barabuvuga, buratinda burakwira isi yose nk'uko yari yabivuze ngo muze uce muhera Yerusalemu, Yudaya, Samariya, mbere mutinde mushike no ku isi yose. Uyu munsi ubutumwa bwiza bwaradushikiriwe kuko mpwemu yera yatanzwe. Haleluya. Ijambo nyamukuru muri Bibiliya rifatiye ku rukundo, ariko n'urufatiro rw'ubutumwa bwiza bwacu yuko Yesu yarapfutse, arapfa, gupfa kujana n'amaraso, hanyuma amaze gupfa yashesha ayo maraso, yakijije abari mu isi ibyaha byose, haza kuzuka. Havuye kuzuka rero bijana no kuduzwa. Rero ubutumwa bwiza bwacu tuvuga Yesu, namye niyumvire rega ntiyari kwivuga Yesu. Ubu nibwo butumwa bwiza tuvuga yuko Yesu, turashima Imana ko yavutse mu gihe cya Nowere, ariko tugashima Imana yuko yanadupfiriye. Hagati yo kuvuka n'igihe yapfuye hari ubutumwa bwiza, hari amajambo menshi yagiye aravuga. Uyu munsi twibutswa na mpwemu yera, kuko yaravuze ngo uwo mpwemu niyaza azobibutsa ivyo nababwiye. Tugenda turibuka ubwo butumwa bwiza yagiye aravuga. Kandi mwari muzi yuko kugira turonka aya majambo dusoma muri Bibiliya, aba bantu bayanditse bahumekewe na mpwemu w'Imana, babona kwandika aya majambo. Niwe yabibukije, mbega kugira ngo honyene ibintu vyabaye mu myaka 3. Burya ibintu vyabaye mu myaka 3 we uravyibuka honyene bijya bikorwa yakoze muri ijya myaka 3, ntumwa bari kumwe kugira bavyibuke. Urabona ubujambo bwose Matayo yanditse,
ugaca usimba muri Mariko amajambo yanditse, Luka amajambo yanditse, Yohana amajambo yanditse, biragaragara yuko bahumekewe, biragaragara yuko bari barongowe na mpwemu yera akaza bibutsa, hanyuma byose baravyandika nubwo hariho ivyo byose nibaza ko banditse vya nyamukuru ari byo bagiye barandika. Hanyuma ikindi naco cyantangaje mu kwandika kwabo, je nibaza ko batari ko barandika bicaranye, umwe wese yanditse ari ukwiwe uwundi ari ukwiwe. Icyagiye kuntangaza hari ivya nyamukuru byasaba ko bitibagirwa, ivyo mpwemu yera vyibutsa Matayo, ugasanga yavyibukije na Mariko, ugasanga yavyibukije na Luka, hari igihe usanga yavyibukije na Yohana, cyangwa ugasanga yavyibukije Mariko avyibutsa na Yohana, ugasanga bajya bandi babiri ivyo yibukije Matayo yavyibukije na Luka, ugasanga hari ivyo yibukije abo batatu vyankenegwa bategerezwa kwandika kugira ngo tubimenye. Mpwemu yera rero yarakoze kutuzako. Rero ivy'urupfu rwa Yesu ninde yari kubivuga uyu munsi ko ari byo dushimikirako, ivy'amaraso yatuviriye. Muraba ubushobozi amaraso afise, muraba ukuntu tudashobora kwemerwa n'Imana ata maraso. Mbega biba bimeze gute? Tuba turiko tuvuga iki? Yesu rero ntiyari kwivuga, byarasaba yuko twuzuzwa mpwemu yera kandi agenda aveho, hanyuma abasigaye bace basigara baramuvuga. Haleluya. Abasigaye bace basigara baramuvuga, bavuga ivy'ugupfa kwiwe n'ukuzuka kwiwe, mbere n'ivy'amaraso yiwe tutavyibagiye, mbere n'ukuduzwa kwiwe tutavyibagiye. Haleluya. Rero kuduzwa niho haca haza uyu mpwemu yera. Amaze kuduzwa inyuma y'imisi 10 rero niho ubushobozi bwabajeko, bari muri ca cumba cyo hejuru niho bwaje ubushobozi mu buryo bw'igihinda gikomeye nk'umuyaga uteye ubwoba uri n'ubushobozi. Hanyuma ngo babonekwa ko ibirimi ku mitwe yabo, hanyuma buzuzwa mpwemu yera, baca batangura kuvuga. Rero bavuga mu ndimi zitamenyekana, ngo abari bahari bo mu bihugu bitandukanye ngo batangura gutangara, ubwo n'ururimi rw'iwacu, ubwo abari baragiye baraduze gutanga ibimazi hariya mu Yerusalemu, bavuye mu bihugu bitandukanye, ubwo rurimi n'urw'iwacu, uwavuze ibintu ntahura. Sinzi ko bariko baravugishwa ngo Yesu ni muzima, ngo Yesu yarazutse ni muzima, Yesu sinzi ibyo bariko baravugishwe. Mugabe iconzi ni kimwe, Bibiliya yavuze ngo ivyo bavuga hari abandi bo mu bindi bihugu babitahura ivyo bariko baravuga, bavuga mu ndimi. Si ivyo gusa, inyuma yaho bwa bushobozi yari yaravuze, burya basha ikintu Yesu yavuze nitugifate minenego. Ikintu Yesu yavuze cyarashitse, nikitarashika n'icyo utaribonako uzokibona. Yari yavuze ngo muzoca muhabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako. Ubwo bushobozi bwaraje by'ukuri, intumwa zigira ubushobozi bwababashishije guhaguruka bakagenda imbere y'abafarisayo, imbere y'abasadukayo, imbere y'abanyabwenge b'ivyandi n'abatemera izuka. Abatemera izuka barabahangara, barabumvisha ko Yesu yazutse, ko Yesu yazutse ari muzima, ubu yaduze yicaye iburyo bwa data. Ivyo kandi abasadukayo bari bateye ubwoba, n'abafarisayo bari bateye ubwoba, ariko kubw'ubushobozi bwa mpwemu yera bahabwa kurinduka, barashobora kuvyigisha. Kandi muri bo benshi ngo vyarabacumise mu mitima. Petero arababwira tumwe mwabamba, ababwira ngo erega Yesu ngo yari yashizwe mu maboko, yababwiye ngo yashizwe ngo mu maboko yanyu y'abanyabyaha, mu maboko y'ivyaha. Abumvisha ko ari abanyabyaha. Ivyo yataba ubushobozi bwa mpwemu yera yari kubivuga gute? Mpwemu yera ni mwiza cyane. Haleluya. Mpwemu yera ni mwiza gose. Yesu rero yarakoze kugenda kugira mpwemu yeraze, hanyuma tubashishe kumuvuga, atubashishe kumwamamaza, kandi abamwizeye barakira. Mpwemu yera turakwiye kumenya yuko aba muri twebwe. Mpwemu yera aba muri twebwe. Iki gihe turimwo si cya gihe cyaba Samusoni, iki gihe turimwo si cya gihe cyaba Dawidi. Mpwemu yera ngo yabaza ko kabushungwe, akabaza ko mu mwanya kanaka Imana yabonye ko igomba kubakoresha nk'iyabatoranije bivanye n'igikorwa yabatoranirije. Hari bihe bageramwo
Imana ikabamanurira mwemu wayo kabushungwe ngo akabazako, hanyuma bagakoreshwa bimwe bagomba gukoreshwa, hanyuma bavuyeko bagasigara abantu basanzwe, abavuye ko baba abantu basanzwe. Aha rero naryohewe numvise mwemu yera aba muri twebwe turabaruta mugabo nabo barakoreshejwe bidasanzwe. Singiye kuvuga ngo tubishime ko nabo hari bikorwa bitwigisha bakoreshejwe bidasanzwe, ariko jewe nasanze dukwiye kunezerwa ko mwemu yera twebwe aba muri twebwe, akabana natwe, akaguma muri twebwe. Niko handitse mu igice ca 4 na ku 14 umurongo umpereye ku 15, nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa ngo aze abane namwe ibihe bidashira. Unjya turinda dupfa no ku rupfu, abapfuye bakarangiza neza, mwemu w'Imana abakiri muri bo ngo aze abane namwe ibihe bidashira, ibihe byose. Ngo niwe mwemu w'ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi, mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Haleluya. Mwemu yera aba muri twebwe. Nituzimire ngo twibaze ngo atuza ko kabushungwe, ngo twibaze ngo tuje turamuhitana muri vire cyangwa ngo tumuhitana imbere y'umuryango, kumwe kumbure bahita bakaraba imbere y'umuryango ndazi. Oya, mwema aba muri twebwe. Burya uri muri vire abari kumwe nawe, abari muri we, uretse wamuzimije gusa, uretse wamushavuje gusa, ahandi ho mwemu yera aguma muri twebwe, aguma muri twebwe. Si utuza ko kabushungu. Ico kintu murakwiye kugishimira Imana, turakwiye kugishimira Imana cyane ko mwema aba muri twebwe. Akanya kose ni mwijoro abari muri twebwe, turaryamana nawe basha, turaryamana nawe. Ni ku murango turi mwibarabara, turi muri bus, turicarana n'abantu benshi mu mabus, tukicarana n'abantu benshi mu ndege, ugasanga turabarusha ikintu kimwe. Abajya abanyamahanga abatwasomye bavuze ngo niwe mwemu w'ukuri uwabisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Abisi ntibamuzi, abisi ntibashobora kumwakira. Iyo twicaye mu ndege ukibuka ko wicaranye n'uwisi shaka bafize icyubahiro, haba hari ikintu murusha gikomeye kuba mwemu yera ari muri wewe. Kandi uwo mwemu rero muca mugenda muraganira, mukagenda muraganira, akagenda kongorera utuntu, akagenda avugana nawe, abandi bibereye aho uko nyene, bibereye aho. Turafise ico tubarushije kuba mwemu yera ari muri twebwe. Iyo aba yatubako turi mu gisagara gusa, kumwe ababwira ngo mugume mu gisagara, hariho abandi uyu munsi basigaye bavugishwa ngo Imana ivuga bari mu gisagara, Imana ivuga bari mu gisagara. Apana birimani mu gisagara ahari amatara ngo niho Imana ivuga. Oya, mwemu yera akorana natwe, akorera muri twebwe, aguma muri twebwe aho turi hose. Ibaze na nyokuru ari kararimasha, arimana mwemu yera, arima mwemu yera ari muri, ari karateragira. Abasoza bari mu bwato, bari mu nko mu kiyaga, basoza mwemu yera ari muri bo. Rimwe turirimba mwemu yera ingo uzuvahe, ingo azavahe, azavahe. Nasanze iyi ndirimbo ndiko ndayiga ko nasanze iyo dukompoze indirimbo tube tuba maso. Bishoboke ko uyu muntu yayikompoje yari yumva aryohewe na mwemu yera, na mwemu mugabo atasomye Bibiliya, kuko ni yari kuvuga ngo ingo mwemu yera, natwe tugaca duhamagara. Kandi nanje nahora ndamuhamagara cyane ntarasoma, ingo mwemu yera, ingo mwemu yera. Oya, jewe ubusigaye ndirimba mwemu yera kora, naraguhawe kora, uri muri jewe kora, ndongora ko uri muri jewe. Niyo ugeze ngaha mwishengero mwemu yera kora, iyo utanguye amasengesho mwemu yera kora usengere muri jewe, ukora igikorwa muri jewe, naraguhawe. Turashobora kuzoyiririmba mugabo twahinduye tukavuga mwemu yera kora, twaraguhawe. Kandi nibyo bizoba bifise sense. Turi mwishengero dukeneye kumubona akora ibikorwa, mwemu yera kora, twaraguhawe kora, muba mama kora, muba papa kora, mwishengero kora, twaraguhawe kora igikorwa cyawe.
muri ico gihe mpwemu yera azokora nyene muri umwe amuhishurira amabanga, uwundi kumbura mwongorera icyo akwiye gukora, uwundi ajanjagura umutima wiwe yumve aratsinzwe, ari mu rusengero yihana ivyaha, akora igikorwa ciwe. Haleluya. Ibi turakwiye kubimenya, ntituze turasenga nabi, ntituze turanaririmba nabi, tugakebura n'abandi. Mpwemu yera aba muri twebwe. Mpwemu yera ni ukuri, ni umunyakuri, ntashobora kukurongora mu binyoma. Umuntu abesha rero naciye nsanga uwo si urongorwa na mpwemu yera ni ukuri. Iyo akurongoye akurongora mu bintu by'ukuri. Iyo akubwiye ngo kora iki, kiba ari icukuri, ntuzotinye, kiba ari icukuri, kuko mpwemu ni ukuri. Haleluya. Ni henshi twagiye dusoma ngo mpwemu w'ukuri, aha mu 14 umurongo w'17 ngo niwe mpwemu w'ukuri, wabisi bamwe baba beshi badashobora kwakira kuko batamuzi, ntibashobora no kumubona. Ni uw'ukuri. Usomye naha mu 16 umurongo wa 13 naho nyene havuga ngo ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza, azoborongora abashitse kukuri kose. Uwo mpwemu w'ukuri, haleluya, uwo mpwemu w'ukuri niwe azoca naturongora adushitse kukuri kose. Kubera n'uw'ukuri azoturongora adushitse kukuri, atumenyesha ukuri, atwigisha ukuri, adushitse kukuri. Kandi ukuri rero ni na Kristo. Murumva ko byinjira namwo, murumva ko byinjira namwo. Ukuri ni Kristo, kandi ni Imana yacu. Burya n'ukuri nta binyoma biba mu Mana yacu, ni ukuri. Uyu mpwemu ni uw'ukuri rero. Abarongorwa na mpwemu rero ni imvuga kuri. Abarongorwa na mpwemu babimvuga kuri. Ukumva mwene data agumaza aravuga ubujambo bw'ibinyoma, yongera avuga ubujambo bw'ibinyoma, simwe ntazoba ari kararongorwa na mpwemu yera. Azoba ari karongorwa n'ivyifuzo vyiwe, canke arongorwa na wa mubi. Ni mpwemu ya wa mubi, ibinyoma. Ufise mpwemu w'ukuri ntashobora kuvuga ibinyoma. Ibi turakwiye kubimenya tukabitahura. Hari ibintu bitatu nyamukuru vyamuzanye. Dusoma kuri uyu murongo w'8 muri igice cya 16 aha twasomye, haravuga ngo uwo mpwemu niyaza azohinyuza abisi, abemeza ivy'icaha, ivy'ukugororoka n'ivy'urubanza. Uyu mpwemu niyaza, misiyo ya mpwemu yera ni ibi bintu bitatu. Ibindi byose nibikorwa ajejwe gukora, ariko iyi ari misiyo yamuzanye. Yaje kugira ngo yemeze abantu ivy'icaha, yemeze abantu ivy'ukugororoka, abemeze n'ivy'amateka. Ngo ivy'ukugororoka ngo kuko abantu batanyizeye, abo bo bisi kutizera Imana nico cyaha nyamukuru bafise, nico cyaha gikomeye bafise. Naciye nsanga dukwiye gusenga nyene gose, dusengera abatarakizwa. Uwibutse ko umuntu apfuye uzomenye atigeze yizera Kristo, uzumenye ngo apfanye icyaha nyamukuru cyo kutizera Kristo, apfanye icyaha gikomeye cyo kutizera Kristo. Ibindi byose biriyongera, ibyo gusambana, ibyo kwiba, ibyo kwica, ibyo kugira gute, ibyo nibiza mu nyuma, ariko icyaha nyamukuru no kutizera Kristo. Azoza rero mw'isi ngo abemeze ivy'icaha, icyaha kuko batamwizeye. Ariko si ivyo gusa, aremeza abantu n'ivy'icaha, ivy'icaha y'umuntu yakoze icyaha. Mpwemu arafise iki gikorwa cyo kwemeza umuntu, akamwemeza. Kuko hari n'igihe umuntu akora icyaha ntamenye ko yakoze icyaha. Dawidi niwe yakunda kuyihana akavuga ngo Mana ngo umbabarire n'icyaha cyanyinyegeje. Icyaha kirashobora kukwinyegeza ugakora ibintu utazi ko ari icyaha, ariko umuntu afise mpwemu yera muri we, agiye ahantu agatuza, mbere atanabibabaye, atari karanavyiyumvirako, arashobora kumva umutima umuseka, akumva ikimwemeza yuko kijya kintu yakoze ari icyaha, yuko kijya kintu yavuze ari kibi, yuko kijya kintu atakoze ari bibi, ko atashoboye kugikora. Mpwemu yera ni watwemeza n'uyu munsi, akatwemeza. Mpwemu yera rero amaze kutwemeza ivy'icyaha, niho umuntu rero ashobora kwicuza. Muri we haremeka kwicuza, muri we hakaremeka umubabaro. Wanditse mu cete kigira 2 Paulo yandikiye Abikorinto 7 umurongo w'10, wa mubabaro wo mu buryo bw'Imana uzana kwihana kuticuzwa, hanyuma bikazana gakiza.
ni wacagira umuntu amaze kwemezwa na mpwemu yera akemezwa yamara wakoze icyaha ariko kugeraho hari igihe mpwemu yera yemeza abantu bagakomantaza imitima. Erega hari igihe mpwemu yera yemeza abantu bagakomantaza imitima. Ni vya bindi mpwemu yera aba ari karakurya karati yamara wakoze nabi ni wihane uyukomantaje umutima akakurya karati yamara iki kintu si ciza. Rimwe kabiri kangahe ni hamwe nyene uba umuzimya utinduka muzimya ntasubire kukurya kara ngo akubwire ikintu wakoze kitari ciza. Hari igihe umuntu akomantaza umutima ariko iyo umuntu adakomantaje umutima ni hamwe acagira umubabaro yo kumbe cya kintu ni kibi kumbe nabikoze ntabizi yo Mana mbabarira. Nimba ari umuntu utegerezwa gutera intambo kugasaba imbabazi n'Imana ukayisaba imbabazi wa mubabaro wo ariko kwicuza ukababara mu mutima ariko mu buryo bw'Imana. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana tuwushigwamwo na mpwemu yera. Iyo rero turiko turanasengera abantu ngo bihane, iyo kubona ivyaha mu rusengero ni kimwe, abahishurirwa amabanga y'ibiri mu nzu y'Imana ubigejeje aho ukaja kubivuga gusa imbere y'ishengero ntibiba bikwiriye. Ikiba gikwiriye nugusenga, Mana ibi vyaha ndiko ndabona mu bantu, mpwemu yera ugaca utuma mpwemu yera ukamutuma genda rero ubemeze, genda wemeza abantu ibi vyaha, aba basambanyi ubemeze. Kubemeza bivuga iki? Kubemeza nugusigura yamaze kubemeza baca haremekamwe umubabaro muri bo, haca haremeka kwicuza muri bo, bizana kwihana kuticuzwa, hanyuma bigaha umuntu agakiza. Iryo sengesho turakwiye kurikora. Mana genda wemeze abasambanyi ubemeze, wemeze abanebwe ubemeze yuko ubunebwe ari icyaha, wemeze abacegwa mu rusengero yuko ari icyaha, genda ubemeze abadatanga ikigira 10 yuko ari icyaha. Mpwemu yera emeza naka nimba hari uwo wahishuriwe, nimba ari ivy'umuziko mwemeze. Mwari muzi ko hari abantu bihagararako, akihagararako kandi icyaha yaragikoza akihagararako, atari mpwemu yera atagira ubuntu ngo mpwemu yera mwemeze, arabandanye kihagararaka agakomantaza umutima, kandi ivyo bizana gupfa. Ariko ugize umubabaro wo mu buryo bw'Imana bimuzanira agakiza. Ikigira kabiri, mpwemu yera yemeza abantu ivyo kugororoka. Murongo w'10 yemeza abantu ivyo kugororoka, kuko nja kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona. Uyu mpwemu yera niwe yemeza abantu ivyo kugororoka. Ikintu ca mbere aratwemeza yuko ubwa mbere Yesu agororotse, uwo Yesu twizeye agororotse, iyo Mana dukorera igororotse, akabitwemeza. Kuko ubayeho ufise agakiza utazi yuko uwo Kristo twizeye agororotse, numenye yuko Imana twizeye igororotse, nukuri womengo ntaco natwe naho tutagororoka nta ngorane nta kibazo. Ariko uyu mwemu ni watwemeza, erega Yesu twizeye aragororotse, twebwe nubwo biriko biratugora aragororotse, ari juste, akora ivy'ukuri, ntarenganya, akora ivy'ukuri. Twebwe nubwo twohengamika twogore ku rubanza canke twokora ibitagororotse bidatunganye, we waragororotse, akora ivy'ukuri, ntarenganya. Ubu Yesu ntarenganya, Imana yacu ntirenganya. Ibi mpwemu yera ni wabitwemeza muri twebwe. Yesu aragororotse, Imana yacu iragororotse, akabitwemeza tukabimenya, kandi birakwiye kuba muri wewe. Aragororotse, nahengamika ibintu, ntagoreka ibintu, abikora mukuri, ntarenganya. Hama amaze kubitwemeza ko Imana dukorera itarenganya, Yesu twizeye atarenganya, natwe rero tukabihagararamwo, tukaba abantu batarenganya, bari juste, batarenganya, bakora ibintu mu bugororotsi bitunganye biroranye, atarabagoreka imanza. Tubitunganya neza, ntiduhengamike canke ntiturenganye aba canke bariya. Ivyo tumaze kuvyemezwa natwe duca tubigenderamo, kuko Yesu wo kuza aratunganya ibintu abiroranya yarababwiye ati jewe ngiye kwa data, siho nkiri,
siho nkiri ngo nkora ibintu mu butungane, nkora ibintu mu bugororotsi, siho nkiri. Jewe ndagiye kwa data, azobibemeza yuko ngororotse, yuko nkora ibintu bitunganye bigororotse, hanyuma yuko na data agororotse, hanyuma namwe mubihagararemo. Icya gatatu, ivy'imanza, kuko umwami w'iyi si aciriwe urubanza. Imana idufashe cyane, yemeza abantu intsinzi ya Yesu kuri Satani. Ibi rero kumenya yuko Yesu yanesheje Satani, tukamenya ko uyu mwami w'iyi si yaciriwe kwiteka, intsinzi no kuvuga Kristo twizeye afise. Ibi bintu tumaze kuvyemezwa muri twebwe, ni hamwe umuntu usanga ahagaze mu kwizera, akizera akavuga ngo ubu Satani nubwo asa n'ufise inguvu, ariko hariho uwamunesheje. Duce duhagarara mu kwizera, tukamenya ngo hariho uwamunesheje, uwo nawe ni Kristo. Yaramunesheje akabikwemeza yuko Yesu yanesheje. Ubwo atari mwemu yarabikwemeje, tworondera kuja ati siho narindi. Kwanza siho narindi. Siho narindi. Abiko ari ivyo banditse, jewe siho narindi. Ariko jewe arabinyemeza yuko Yesu yanesheje Satani. Yaramunesheje, nkabihagararamwo nkamenya uri muri jewe rero arakomeye gusumba uri mu bisi ni Satani n'ibikorwa vyiwe n'abadayimoni biwe, ariko uri muri jewe yaratsinze. Niwe yatsinze abapfumu n'abarozi, niwe yatsinze imyuka mibi, abadayimoni b'uburyo bwose niwe yabatsinze. Tukabihagararamwo, hanyuma tugasenda rero abo badayimoni muri iryo zina ry'uwabanesheje. Haleluya. Tukabikora muri iryo zina ry'uwabanesheje, tukarikoresha kabisa, tuzi ngo yaranesheje. Ico abantu bose bakavyemezwa. Ivy'imanza, kuko umwami w'iyi si yaciriwe urubanza. Intsinzi ya Yesu kuri Satani iburakwiye kuvyemezwa kugira uhagarare mu kwizera. Ariko hariho n'ibindi unkema aratwemeza yuko tubikiwe umunsi w'urubanza rwa nyuma. Hariho umucamanza mukuru. Ubu rero yanesheje Satani, aratubikiye urubanza rwa nyuma. Hariho umucamanza mukuru rero, hariho umunsi wo guciga urubanza rwa mwisho. Uyu munsi ibi navyo mwemu yera ni wabitwemeza, tukabaho tuzi ngo hariho umunsi w'urubanza. Kuko nagira ndababwire ngo dupfuye kubaho uko nyene, tudashize ku mutima yuko hari umunsi w'urubanza, hari umunsi w'amateka abikiwe umuntu wese muri twebwe. Nagira ndababwire ngo twobaho twijajaye, tukavuga ngo Yesu yarabirangije, tukavuga bwa butumwa bwiza buvuga ngo Yesu yarabirangije. Naho no sambana ntimuzi ubwo butumwa bwiza ko buhari mu mashengero hirya no hino, ngo Yesu yarabirangije, naho wosambana ntaco, naho wokwiba ntaco. Oya, hariho umunsi w'urubanza. Ntaco kubera iki? Kubera uyu munsi ntiduca dupfa mu buryo bugaragara. Ntiduca dupfa mu buryo bugaragara, ariko kiriya gihe kera Imana yahaniraho, abantu baramigwa n'isi, abandi bakagwara imibembe, abandi bigaca bigaragara ubwo nyene. Ariko dukwiye kumenya yuko hari umunsi w'urubanza. Twavyitwayemwo gute? Ku munsi w'imperera hazoba urubanza, duciga urubanza, hazoba amateka, hazoba urubanza rwa nyuma. Rero abatizeye Yesu, abantu batemejwe mu mutima yuko nke data wa twese agororotse, ntibemezwe muri bo yuko Satani yaneshejwe, Yesu ari wafise inganji, kandi ngo bambeho bazi yuko hari umunsi wa nyuma w'urubanza. Aba bantu rero bazoba bambere mu gutsindwa. Mwemu yera rero arafise mission yamuzanye, iyo urakwiye kuyimenya, nanje nkayimenya, tukamenya n'ukuntu dusenga, tukamenya n'ukuntu tubaho, tukamenya n'ukuntu tubwira abanyavyaha babandanya kuguma mu vyaha vyabo, n'ukuntu dusengera abasubira inyuma bagasubira ku vyo badashwe, n'ukubasengera kugira ngo mwema bemeze ivyo basubiyemwo ko atari vyiza, kandi bace bibuka yuko hariho n'umunsi w'urubanza. Mwemu yera nicemeza yuko turi abana b'Imana,
Abaroma 8:14 abarongorwa na mpwemu yera bose nibo bana b'Imana. Umurongo wa 15 kuko mutahawe mpwemu w'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana, ni watuma dutaka ati aba data. Mpwemu bwiwe abwirire kanya ni mpwemu yacu ari cabona yuko turi abana b'Imana, ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Mpwemu yera ni ikimenyetso, ni cerekana, ni cemeza yuko turi abana b'Imana. Abarongorwa na mpwemu yera rero, abamufise bakemera kabarongora, nibo bana b'Imana. Haleluya, nibo bana b'Imana. Aba ngo nibo bizeye izina ryiwe, nibo bizeye izina rya Kristo, hanyuma bahabwa umwemu yera abahindura abana b'Imana. Kandi umwemu yera twahawe rero si mwemu w'ubuja ngo twongere gutinya, ni mwemu aduhindura abana b'Imana. Kuko burya duca dusenga nabi iyo mu mitima yacu tutemezwa yuko turi abana b'Imana, tutemezwa yuko tugiye imbere ya papa. Nico gituma Yesu hamwe abigishwa bamubwira ngo abigishe gusenga, ijambo rya mbere yababwiye ngo ukuntu bazosenga ngo muzovuge ngo data wa twese, data wa twese, data wa twese. Nukuvuga ngo muze mwibuke yuko ari papa wacu. Iyo tugiye imbere y'umuvyeyi sico kimwe, kuko umuntu arashobora kuja imbere y'Imana jugumira. Yesu ashimwe. Uyu mpwemu abarongorwa nawe nibo bana b'Imana. Ubimenye yuko uri umwana w'Imana. Kandi uyu mpwemu twahawe si uwubuja ngo twumve ngo turabaja, turi nyene abantu baza gusega kwa papa, abaja badafise uburenganzira bwo kugira ico basavye papa. Oya, uwo mpwema duhindura abana b'Imana. Iyo tugiye imbere ya papa tumenye ngo tugiye imbere y'Imana, tumenye ngo tugira imbere ya papa. Papa umuvyeyi mbere arengeye aba bavyeyi uko tubera abavyeyi abana bacu, arengeye umuvyeyi mwiza, umuvyeyi w'umunyabuntu, umuvyeyi w'umunyembabazi. Kirazira ko tujya imbere ya papa tujugumira. Iyo umusavye imbabazi uzoza umenya ngo impapa wanje aragira imbabazi, aragira imbabazi. Iyo tugiye kumusaba ikintu tumenye ngo arakiduha, kuko n'umuvyeyi aratubabaye. Cyane cyane tumusavye ikintu abona kikimazi, kandi abona ko dukeneye, cyane cyane abona ko kizogirira n'ikimazi ubwami bwayo, arakiduha. Abana kuja imbere yiwe tujugumira, apana kuja imbere yiwe dutinya umengo tugiye gusega. Ntiturabaja kwa papa, ntiturabaja. Mwemu twahawe si uduhindura abaja. Oya, ngo nudutakisha abadata papa tugenda imbere yiwe tuvuga ngo data papa. Ibaze umuvyeyi mwiza niwe mwemu twahawe, niwe mwemu twahawe. Nuduhindura abana b'Imana, tukaba bidegemvya imbere y'Imana, tukiyumva, tukamwumva. Erega mwari muzi yuko hariho n'abana kaba mu miryango umengo nyene sabana bo mu rugo. Je ndibaza namye niyumvira kuri urya mwana w'icangazi, ariko nuwasigaye nawe nyene nasanze atari yizigiye yuko ari uwase, n'ivyo afise ari ivyiwe. Ujya yarangaye aragenda aravuga ati mbisa mu yandi majambo, santu wa papa ndashobora kubaho, nagufise ndashobora impagusi vyanje nigire. We yarabonye ko ashobora kubaho, yarabibonye. Urazi gutera akagere papa ngo ndashobora kubaho impanigire, aramuha vyose aragenda. Emwe yarabayeho canke ntiyabayeho, byaramugoye, asigara yicuza ico yabikoreye. Ariko nuwasigaye
atangura kwidoga kubera ikijewe kubera iyaba urya yasigaye muhira yarazi ngo ahandi mu rugo kwa papa ibyo papa afise ni ivyanje ibyo papa afise ni ivyanje ni papa nawe nyene nasanze yarabaye mu rugo nk'umucangero kuko yatanguye kuvuga ngo jewe rero ngo nagukoreye wamukoreye abana birabura bakavuga ngo bariko bakorera abavyeyi wamukoreye ntibari kurikorera nagukoreye imyaka myinshi none rabajewe ntiwampaye yo yamwishuye neza ati ibi byose mvise ni gwa mukama wanje ni gwawe natwe rero niko umwemu yera twahawe atwemeza ko papa ari papa n'ivyo afise n'ivyacu ngo turabaraganwa abaragwa b'Imana ngo tukaba turaganwa na Kristo umwana w'imfura w'Imana yacu haleluya turaganwa na Kristo umwana w'imfura w'ikinege ngo turabaraganwa nawe haleluya rero kirazira kuja imbere y'Imana nk'umuja eka papa nukumubwira papa avyumva ningoga uvuze papa kandi abarongorwa na mwemu bamenya ngo ubu ngiye kwa papa mwiza ndaje Imana ihoraho ndaje papa mwiza uri Imana ihoraho ndaje ariko mwumva Imana itaryoherwa iraryoherwa umwana aje ati papa aratahura ati uyu arazi rero ko ndi uwarazi condi arazi ico ndamubereye uyu mwemurera rero ni watwemeza ibi ni waduhindura abana b'Imana kubwa mwemuyera ari muri twebwe bikadutakisha ngo abadata n'uyu munsi biragoye kwita papa utari gwawe no kwita mama utari gwawe biragoye twebwe rero Imana tutarabona n'amaguru igendagenda mugabo tukavuga ntituzi ko papa wacu ari inzobe ntituzi ko yirabura mugabo tukavuga ntituzi ko ari mugufi canke muremure ni kuvuga ngo bagufi bavuze ngo papa Imana ni vyose ni muremure ni mugufi ari inzobe irimo vyose haleluya iraryoherwa umuntu aje papa nagucumuye ko hajya tugiye kwihana papa namenje papa nagucumuye ko ibi bintu kandi ndazi ko wambona erega hamwe nabikora wambona papa mbabarira papa mbabarira wongera unyiyegereze nk'umwana wawe erega ndi umwana wawe ntuntekure ndi umwana wawe Dawidi ariko arasenga yarazi ico Imana iri yaravuga ngo ntushubirire kure y'inyonga zawe noba mfuye noba ngowe akamenya kutaba hafi ya papa kutaba mu nyonga za papa noba mfuye aduhindura ko abana b'Imana mwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu ari cyabona ko turi abana b'Imana mwemu yera ubwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu uko bukeye uko bwije akanya ku kandi iyo tugiye imbere y'Imana mwemu yera no kuvuga ngo abatarongorwa na mwemu yera ivyo bya papa wo mwijuru ntubabwiye bazokumva uri kuravuga papa umva ivyo birofu papa arihe barazi uwawe noneho yapfuye muri rimwe papa ariko twe tuba tuzi uwo turiko turavuga kuko mwemu w'Imana abwiririkanya n'impwemu yacu akabwiririkanya n'imwemu yacu ko turi abana b'Imana akaguma bitwemeza bakabwiririkanya imwemu yanje ikamenya ngo ndi umwana w'Imana bikabwiririkanya acha rero ngenda nindegembya imbere ya papa ariko ko turi abana bayo turabaragwa aka rero tugatahana ko turi abana bayo turabaragwa haleluya tubimenye ko turabaragwa abaragwa turabaraganwa na Kristo twebwe si vya bindi jewe sinovuga ngo ndubuheta oya twese turabaragwa imbere ya papa mu miryango hari igihe bagira samuragwa umwe mugabo nawe nyene kuba rukugira atunganiriza abandi aheko abandi rega hari abaca bavyigarurira
ngo nibanyene vyo nibasamura kuko ari kugira abatunganirize abari we asa n'ubaje imbere mu kubitunganya so kugira ngo ace yigarurira vyose. Twebwe twese turabaragwa abaraganwa na Kristo kandi n'ubuntu twagiriwe kuko Kristo niwe mfura y'Imana ni kinege c'Imana twebwe natwe rero tukaba baraganwa na Kristo. Haleluya haleluya. Aba bantu rero barongorwa na mpwemu yera naba baca bagira ubugingo bwo muri mpwemu, naba baca bagira ubugingo bwo muri mpwemu. Pawulo yavuze mu Bigalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 Pawulo aravuga ati nimugendeshwe na mpwemu niho mutazoshitsa ivyo kameremere kanyu kipfuza. Rero yari karabasaba ngo bagire ubugingo bwo muri mpwemu, babeho muri mpwemu, bagendeshwe na mpwemu, bagendeshwe na mpwemu aho bagiye hose mu bikorwa vyose. Urumva barongorwa na mpwemu.